Francine Niyonsaba ati kwizera connection alimentaire bisaba kwihangana kurenza. Aho hari uyu munsi ku rubuga rwe rwa Facebook benshi mu bamukurikira bamwakiririye hafi bagaragaza uko bamaze kwiyakira, mbere bamwe bakanatebura ko uyu munonotsi iyo basumvye umuvuduko nya internet. Ariko rero nubwo basa n'abatebura, iki kibazo ca internet ni kimwe mu bihanze Burundi na rijya cihaye ihangiro yo kuzoba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Iki gihe imirimo itari mike yaba ya leta canke yo mu gisata c'abikorera utwabo bose usanga bakenera internet kugira igende neza. None mu gihe iyo internet idashemeye biraheza bikagenda gute? Hoho hari umuhango uhariko izofata umurongo muzima. Nivyo tugira turabire hamwe. Ngira muribuka mu mpera z'umwaka uheze ko mu kigo c'igihugu kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR imirimo yahungabanye kubera internet. Ico gihe OBR yarasavye imbabazi abayitura kubera umurindi w'ibiko gutarukiri ku rugero rushimishije. Aho hari mu kigo kidasanzwe. Ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi. Biranashoboka ko ari nk'abatanga kori buba baraciye mu ryahumye ico kigo kubera kuguhungabana. Iyo ni ka imwe yagaragaye kumbure mu zindi service usanga vyama vyisubiritse. Ariko nubwo biruko indongozi mu gihugu ziguma zisemerera kugira amashirahamwe ajeje gutanga iyo connection yisubireko. Ko mu mpera za nzero uyu mwaka amashirahamwe akorera mu gisata cyo guhanahana amakuru hamwe no gukwiragiza internet mu Burundi yari yahawe iminsi 3 ngo azoberekanye ibikorwa n'ikirangamisi c'ivyagiye kurangura mu kwagura imihora yabo kugira abarundi benshi bashobore gukoresha telefone ngendanwa na internet. Iyo gasopo yari yatangiye mu nama yari yahuje baramutse ubushikiranganje bubiri ico gihe ari bwo bw'intwaro yo hagati n'umutekano ndetse no gutuma tumanaka amakuru hamwe n'abaramutswe intara 18 za kera. Bimwe mu bibazo bene amashirahamwe bashikirije harimwo kubura ibitoro ahadashika umuyaga nkuba, kubura ibibanza vyo kubakamwe iminara antenne hamwe n'ibura ry'amafaranga mva makungu yo kugura ibikoresho bigezweho kandi bibereye. Yamara ico gihe Lokadinda Cayisaba yaramutswe ubushikiranganje bwo gutuma tumanaka amakuru kuri ico c'igitoro canke gushinga iminara, yabahamagarira gukorana hafi na baburamatari. Yagira ati baburamatari bari ngaha nta numwe murashikira muvuge muti nagize pane y'igitoro antenne ni yazimye, ntawe mwashikiriye ngo mumubwire muti aha naha bene igihugu banse ko ndashinga antenne canke base ko ndabakota. Ije navyo mwabuze. Mugenzi we Martin Teretse yaramutse ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu we ntiyanyuzwe n'ivyo bibazo bashikirije. Kubwiwe yavuga ko ibibazo vy'ibitoro n'amadolari vyadutse ubu vuba mu gihe ayo mashirahamwe yo amaze ikiringo kinini adakorera neza bene igihugu. Uyu mutegetsi yamenyesha ko batihanuye rero ingingo ruhasha zishobora gufatwa na mwari ico kibazo gisanzwe kirabana cyane n'ibijanye n'umutekano n'iterambere. Gasopo ayo mashirahamwe yari yahawe iherana n'itariki ya mbere ruruhuma uyu mwaka wa 2025 kugira babe bashikanye ibyo biyemeje. Ubu ico kibazo cyo bakigeze. Ubwa nyuma ivya internet vyavuzwe ko n'indongozi hari mu mubonano uherutse kuba wahuje umukuru w'igihugu n'abarongoye ibimenyesha makuru mu ntango z'uku kwezi. Prezida Ndayishimiye kuri ico kibazo yishura ko mbere leta ikwiye guterera mu kugura internet. Yavuga ko kugitanga intererano ku ifumbire ngo leta yotanga subvention kuri connection internet mu bibanza bitandukanye nka jardin public canke place de l'indépendance. Prezida yamenyesheje kandi ko ikibazo c'umuvuduko wa internet gifatiye kuri monopole, aho usanga hayishirahamwe rimwe ritanga iyo service ivyo yita ubugunge. Yagize ati igihe nza na Starlink murazi ukuntu bidoze, hari n'abambwiye ngo igihugu ndakigurishije ku banyamerika. Umukuru w'igihugu yerekana ko iruhande y'amashirahamwe yo gutuma tumanaka asanzwe hari n'ayandi ari karaza. Ati ndugure twamugina hari n'irindi rizokorana na Onatel. Je ndazi ko hariho ibintu bizoja birahinduka. Ndugaye twamugina.